ambabarire abona hatambabariye naho ni vya bindi byo muri Bibiliya naje nivyo binkora ko uyu munsi kuba nk'ababari uya munsi mugabo nzobikora uko nyene kugira ngo umuntu arabe ko yo kwitegurira ivy'ijuru ivy'isi vyo urabona kara kajagari kanyoje byange so telefona kuri WhatsApp nega sha ubu umuntu ndakoresha amayinite reka allo gute Jeff gute ni Dani meze neza muri bande ni Dani wo kuri Steve ushaka iki abakunzi ba CTV bashishikara kugira amagara meza je nico kintu no basabira nta bintu vyinshi mfise no hava nshima kuri bo mugabo impanuro zabo zonyene zaragushize ku mutima uyu munsi no kuri nasanze utoharira ari kwisi usanga ari hatari nawo ntiyo harikwa naje ndakora amakosa mugabo ari ibintu nirimburamwo nkigaya muri rusangi nkasaba imbabazi yego rero muri rusangi nko nari naguhamagaye nkakubwira ati rabo zosimbe hano muhira bibaye ngombwa muzane na Japhet kaba waruje ubunyene naho urumva ntena giturumbuka n'umunsi twe twavuganye nana ko arenganye misho se amazari koragwa n'imvura kwe baba we Japhet wa uza imvura ikirago ibi ni ivyaha nakozesha ko birangaruka asaye muhaguruke muhoberane habagenzi nka kera cyenco kintu je shaka ko kiba vraiment n'ukuri abakunze ba STV babone yuko ikigongo cabaye atari ibintu by'ubujyajya bwagiyemo nkuko byagenze kera Yo bravo, ari mwamukoze mu myarukije kandi hagurukire jewe muri Yo kanje Ngasi nakutanga. Oyirandana cyo haguruka. Jewe ganda ndabisire bwasi. Abakunzi ba STV. STV ndakiri abawe. STV, every story matters. Better my people out there, it come down bad boy shot, call a believer and champion mask can boom fire from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi wa STV, ndabona mukije ku musuri hejuru. Murabona no musi ni handi nyene mwamenyereye ni ya content ya Christian, Japhet, babera, amabera iki niki. Rero sasa no musi nje kuraba Christian, mwaratse ko twaheruka ngaha Christian. Japhet je nanje ko muraba Christian ndamubwire tubiheze, hayuko twobiheza nk'abagabo, abagore atari boducanishamo iki niki. Japhet barabyinjiyemwo, he mwawe kuntu vyaheze Christian shatwirukanye kwa kundi yene kabisa dusohoye hanze umva Japhet yaje kumusabirwa no munsi nje kumuraba kimya ntabyazi yuko nje kumuraba kugira dushobore kuvugana kuvyerekeye ibyo bintu nje ndabe ko vyonahera none gashaho yuko amadusubiza iyi minsi yose no munsi ngira Japhet nanazi yuko nza kuba ndi hano katugende turabe yuko yabari ngaha nkunze kubona iminsi myinshi ndamusangaho ngira no munsi ndamusangaho konzo STV reka twinjire Muze ndamuzukiye ko ndakesi kenda bakimwe cameraman Japhet nambe Christian gute ya Christian So meze neza yes meko ndagusanze ngaka kabisa meze neza change kukuramutsa nako jengo manda gukumbura ndabibona kweri gusiga ntera ubwoba kwandikira mu gatondo kamwishura mu ijoro gashaka Christian je ndi mu kazi kenshi urumva nyene biba bintu byagora nyene cavuga ati reka ndahashike sawa bite bya sawa no kwenda shima ndageza abakunzi ba STV n'abakunzi ba Christian Fani ya muri rusange navuga ati amahoro y'Imana bane nabo bagira amagara meza bashishikare kandi no kudufata mu mugongo nkuko babitwereka kunzwe STV jewe yandikiye yuko ankeneye mugabo rero sasa sinzi je no musi naragize nubwo wagiye message burya wanyeretse ndavuze ati cya ibintu bigenze gute Christian wagira unyandikire ko yaje nandi yuko ni ico kibazo ufise nakwandikiye mu gatondo no kunyishura wapi mpaka saa 3 nguma ndaba nari mu kazi kenshi Christian mu kazi kenshi nagiye kubibona ngiye mu ijoro kuryama ndavuga ati Christian ibintu bintu birakaze kwera ambwiye yuko nkeneye aho yaje narabumiwe
esha ni kujya nyene kabisa gusa nyene Imana ishimwe uhashitse ijambo ati amasaha yagiye oya burije nawe twatuvuye gukora ibindi kandi imvura mbona bengirirwa bwo n'ubugesera hanyuma tutarandiriye nyene dukoresheje kuvunagura dukoresha umwanya muri rusange cyambere mbabarire kwa narakwandikiye ubushize vyagenze kurya gusa naje windi umuntu we oya bibi tahuritse vraiment ari ibintu byinshi nagiye niyumvira kandi ndabiye no kumpanuro abakunzi ba TV basanze inbox bambarira no kuri nasanze utoharira ari kwisi usanga ari hatari naho ntiyo harikwa naje ndakora amakosa mugabo ari ibintu nirimburamwo nkigaya muri rusange nkasaba imbabazi yego rero muri rusange nko nari naguhamagaye nkakubwira ati rabo zosimbe hano muhira bibaye ngombwa muzane na Japhet kaba waruje ubunyene naho urumva ntena giturumbuka n'umunsi twe twavuganye nana ko arenganye ku ruhande rw'iwanje numva ko kumubabarira bitobaho mugabo bivanye n'abakunzi banyu abakunzi bacu abakunzi ba TV bonyene barantelefonye abandi baranyandikira ama audio abandi baranyandikira bisanzwe baranyerekeza isi ahigeze n'ukuntu dukwiye kwitwara kugira ngo tubeho tubane n'abandi neza umuntu agukoreye ikibi ntiho mwishura ikibi gusa cyane gose icongeye ko kandi mpaye ndaraba nanje bajya abantu vraiment abantu mwabanye tima ego nubwo turiko turaca muri zuguru tuduga tumanuka wangu nkubaci bavuga bamfate ku mahera yabo je nta noronka nivyo kabise ndabigarukanye ko rero umutima za gusanga ahubwo twobiheza uko yine uko mu mutima kugira n'umutima wawe wumva nk'amahoro numve ko norohewe muri rusangi ivyo nkora ndabikore norohewe kubera ikintu maze gutahura mu buzima iyo ufise ikintu mupfa n'abantu ntugisabira imbabazi mu gihona ko bibaye ngombwa kiza kononera n'ivyo hora kora shabwo Krisha bakunze ba TV nashaka gusubirana na Bella baravyifuza yuko twosubirana mugabo benshi bagumye bampanura bambwiye ati ubikunda igiti ukoze mu jisho rimwe ikino ne wo kumvira abantu ukora icyo umutima ushatse icyo umutima wanje ushaka nuko nogumana amahoro mfise ubu sinosubira kwitera ibibazo nk'ivyo vyabaye bwa mbere rero hejuru y'ivyo ndanabashimira cyane nukuri murafise abantu b'umutima batanze impanuro nayo baramakomande nukuri Imana ibahezagire abakunzi ba TV bashishikara kugira amagara meza je nico kintu no basabira nta bintu byinshi mfise no hava nshima kuri bo mugaba impanuro zabo zonyene zaragushitse ku mutima ndi uyu munsi zinshikana hangeze uyu munsi nukuri vyimva mutima ndabashimiye hama ndibaza wa mu telefone kigacenda mu gatsendere yuko twitaba kwera twitaba ndakisije Hano telefone kasubire mu ndabe. Kanaje byangize ko telefone kuri WhatsApp. Nega shabu umuntu ndakoresha amayinite reka. Allo. Wenye. Gute Jeff. Allo. Gute ni Dani. Hafi. Meze neza. Muri bande. Ni Dani wo kuri Steve. Ushaka iki? Nashaka je ndi ngaha kwa ntuzenya kwa Christian nkeneye ko tubonana gatonya. Sizi ko byokunda. Isara gukeneye. Christian warankeneye cyane muri munkeneye. Christian yaragukeneye byamakeneye yuko ikintu muvugana kabisa. Nega shaka ugambye naje kankunyakira wo haranyakira. Oya ubu ni sawa jebwe mabwo we numva yuko tunari kumwe ingo gusa nyimba uri mu bicungararo hanyuma tuvugane gatonya. Nari ngaha kumusaga gusa hari ibintu agomba nje mu mwanya reka ndahaci. Poa. Uco dusanga utushika winjira. Umwanya ndabashwara mu nta kibazo. Fresh. Kunze ba Steve aranyitavye ravyumvise sasa. Nibaza yuko no munsi vraiment bigira bihere kabisa ibana itazona subira umunsi no kubivana mu nzira bihere vraiment ibintu ni hanyuma Bera na mama we nabice bigenda gute ko je mama Bera yarandahiye nuko kwimana nawe isi yo kubama ubaho kugaruka ngaha aho bigera nkuko nabo baje ubwa mbere nkabirukana naje yabaye imyanzuro y'ubwana muri rusange ariko kandi si ubwana bijya buri muntu byari kugenda kujya nyene mugabo baho bigera je nzogenda mwisabira ikigongwe ku ruhande rw'iwanje ku makosa nakoze ambabarire
abona hatambabariye naho ni vya bindi byo muri Bibiliya naje nivyo binkora ko uyu munsi kuba nk'ababari ya munsi mugabo nzobikora uko nyene kugira ngo umuntu arabe ko yo kwitegurira ivy'ijuru ivy'isi vy'urabona karakajagari ivy'isi no bugesera umuntu katurabe yuko bizokunda yaza higongo ko je nasubira fa pasi nabone bari bameze neza ariko gusa ikibazo cyari kiri hajya ahantu yuko mwe washoboye kubabwira nawe mugabo urumva ibintu byose nishavu muraswaga nishavu ishavu rikacere mukoresha ibintu atashatse gukora niko kimeze ishavu vraiment naje sigara ndiga ku myanzuro nagiye mfata imwe nsanga itari ibereye je twagiye kubana na Bera tumaze gukina ifilme zishika 40 uyu munsi tuza dufise filme zishika 76 sigura yuko rero muzo hariho iyi filme n'ubu zizobane naho ibi dufate nk'ejo canke igihe ejo tugiye kuraba Bera mugana ikigongwe bisigura yuko muzobanda yampostinga za filme nye tumaze igihe dukina nizo tugomba tumane dukure muri stock zihere hanyuma tubone kubandanya izindi shasha rero mu kukaba nkako novuga ati kuri jewe no kuri vyombera vyiza cyane mu gihe atogira nk'ivyo nagize akambabarira canke tukababarirana muri rusange bega hamwe mama Bera naho canke na Bera niboni ikintu ushatse kuvuga hamwe batobabarira vyoce bigenda gutorondera abandi canke vyoce bigenda bo mu gihe batombabarira ariko bakumva ko nagiye kubasaba ikigongwe nkuko je sinabababariye ariko ujya mutima nasanze siwo muri rusange nakoze uko ubwenge buntwaye nkafatiye ku nyiyumvo canke ku vyumviro by'abantu bampanura mugabo uyu munsi bivanye n'ukuntu naho ngera nabona giye mpura nabo bampanura bakunzi ba CTV za gusanga batambabariye nzorondera abandi ariko ku cizero mfise ndizera ko bashobora kumbabarira baje nabo yari n'abantu beza n'abantu bafite umutima n'abantu yego anashaka no mu buzima musanzwe je rya mbere ngiye kubaraba tukaganira tugatera inkuru tugasangira ibana nukuri nabonye abantu beza bisigura yuko ngira imbabazi uzoshobora kuzironswa mukabandanya mukina kugira gahunda za filme zishobora kubandanya yego namwe TV zigiro rero benzo guherekeza kugira n'abakunzi ba TV bayo ahubwo vyo bavyiza nyene mperekeje tukazojana bibaye ngombwa kugira ngo nabo babibone jeje nyene hari amakosa amwe nagiye nkora muri ibi bintu nkitwaye neza mu bushinga ntaye bwanje mu rugo mbana imico itandukanye egome kugwara misozi yamaze ariko aragwa n'imvura kwe baba we Japhet wa uza imvura ikiragwa ibi ni ivyaha nakozesha ariko birangaruka tuzana agatebe kwe ngahantu salama gutete fresh kwe hamani mu byo bishasha mu mpamagarire rero ngaha nemeye kuza no mu mvura hafi kwe nawe watuvye gatowe natevye manu uzi ko tugora umuntu ari twishi turindire je numvize ibintu ntuvyagira tuyagire ngaha Christian ufiti ngira n'inkuru canke nibikira gashana uzi ko duheruka ngaha abatwirukanye banyirukana nk'imbwa nk'umukingwe ndavuga reka ngere nta kundi reka numvirize babihereka jaza bikubwira uko amene bivuga ucusanga umenga nzu y'urusaku ndicarika hasi n'umunsi n'urubanza mama kanecare hagati sha care hagati y'abakunzi ba STV je nibaza yuko kino iganira muzokira abantu ishaka ryinshi ko ari rya mbere ngira muzomubona Japhet twicaranye na Chris tiwa ga Chris rero Japhet ngo yaje kino ushaka kumubwira rero cyo kimushikiriza ngaha cumve je ndabizi navyumvise ubwa mbere mugabo urumva sinashaka kumubwira atari bucikuriye ikivuze mvuge muri rusangi ndibaza nawe ariko aranyumva jewe nicaye ndiyumvira nza gusanga ubuzima turiko turacamwo twankana kubera umugore ibintu bihera ibintu twihanganiye twebwe nk'abantu b'abashinga ntahe usanga bidushoboza ibopfu umugore ubuzima y'intwopfu umugore egome baramaze ati abadapfuye amahera bapfu umugore mugabo natwe ko bigikunda ko dukosora reka dukosora jewe ubushize waraje unansaba ikigongwe urambwira ati muganda ndasabye ikigongwe bijya vyabaye ntiwo bihagarara ko kanini Japhet wewe na tuyage basi mu mwanya tuyage ushaka ko tuyaga ntuze kumbwira ibintu nk'ivyo muhiri wanje oya Christian basi fumo mwumviriza nawe ndamwumviriza guhira jewe kwambere ko atanyumvirije
urazi ukuntu yarenganye ngaha mu muryango anyijya ko afata isheneti yari yambaye mu muhogo nk'uko aje kumaramariza mu nzu ibaza ngo naravyibagiye Ni nkone narakubiswe n'ibibanda ngo nihende namukoreye ko ngo ndayabone ubu ndakomeye rero narose n'impanuro zikwiye Mugariza unyumviriza tukayaga hama basukanka ivyo wamaze kumva Haigo sinaringira akamaro kuri wewe ibintu byari by'akamaro kwari kugumana umugore wanje bwa mbere ivyo bintu kabimbwira imbere y'igihe atiye mugabo nyimba hari ibintu byo hava bigukomeretsa ibi nibi byo gukomeretsa ubu yakwazibara akanyahukanisha muhira nkajyambara nihagarutse ngo hari ibintu aza kumbarira danira namwe ubwo bwenge mukoresha bwo bamumeze gute je sinzi gahunda yarajemwo ntumva waroje kumusabira shamugana ya Japhet nawe akaba yaraje aje dukine filime nambarira atabindi bintu anzanira mu mutwe Emwa umba gukina filime byo warabare filime yego me kubera baracanyishuza amahera yabo nakoze uko ubwenge buntwaye ndakwirukana mugabo nanje numviye umutima nama wanje naricaye ndavyiyumvira ndagusanga iyo umuntu agusavye imbabazi ntuzitanga icaha gisigari wawe muri make ntaho umenye ico umuntu azova mwejo niyo mpamvu niyumviriye cyane atireka ndamuhamagare azi rero muri rusange mushinga ntahe Japhet je naguhamagaye muri izo nzira kugira ngo ivyari imbere yacu canke vyari hagati yanje nawe tubimare tubabarirane hama tubandanya akazi mu nzira zo kugira ngo dutegure turacafise imyaka myinshi yo kubaho ntitwoca tuyibana twanga ego ko waramutse utera intambwe ya mbere kuza kunsaba ikigongwe nanje nkakwirukana nawe ntuhava utera ya kabiri wanka ivyo mpaye ndakubwiye bibaye ngombwa unyumve ntahure naje ndi umuntu nakoze imyanzuro y'ubwana mugabo uyu munsi ndamaze kubona neza ko gusaba imbabazi umuntu nakajambo gatoyi mugabo kagoye kuvuga ariko uyu munsi ndabishikanye naje imbabarire ku makosa yahabaye tubabarirane hama dukora akazi uze dukora akazi kuko amahera yanyu nk'ubu ciye umfata je ntayo ndonka niyo mpamvu navuze ati rero reka ndaguhamagara uze twicare tubiheze hanyuma dutegura ingene amahera yanyu yazoboneka biciye mu bikorwa tuzoba turiko turakora n'umwimbo uzobubonetse muzobe mubona hama tugire Kristo yego nuko je ibintu nuko bimeze Japhet sinzi kino bivugamo vraiment no kuri bivuga gena Rafa turi ngaha akabumvise aya majambo y'inkora mutima aje kuvuga Jesse naje ngaho ndakuvugire kandi ni gwaho nawe umuvyumva aje gusaba imbabazi usuye mukorane nkuko mwari ko murakorana ubwa mbere yuko imutocanishwamo n'umukobwa canke iki niki sinzi ukuntu vyumva Mbojewe nta bintu birebye se no vuga ko kuko ivyagiye biraba ndabise mu ruhara rurerure sivyo ego nagiye harandiyumvira so ndakurikirana ntuze ya n'ivyagiye birahaca ndasubiramo nuko ukuntu mwagiye muraba hafi mushaka kuvyereka abantu bose bazi yuko jewe ndi mudashoboka ariko so ego ndo mudashoboka kuvyabaye mugabo umuntu mubi nuwugwa ntibuke kuvyuka niko novuga niyo mpamvu navuze ati reka ngende saye imbabazi sondaza mwaje vyabaye ntiyegeza nyakira no kundamutsa nyandamukije ndavyibuka byose ndavyibuka nuko wari wicaye no hasi yego aravuga ati cara hasi ndubaha ndicara mugabo so kuba yumvira asuvuga ati reka swenda mutumeko tuyage nuko yumvise amajana agenda mubwiye sivyo kandi yarakurikiye hama jewe gukorana nawe jewe naco bitwaye twazi dukorana naho kaciyemo tugapfa umugore so abadapfuye amahera bapfa umugore nivyo bintu bibiri biri ngaha kwisakura kweri murumva yuko kweri niyo mwakorana nayo mwasohoka gukorana muzogukorana neza cyane gose nuko bitegereza atagashara ataniki so burya naganda kubwire abahungu canke abantu b'abagabo nta nzigo bafise biheze babiheze ico ndakiheze babiheze nawe urabizi noneho namba je navuze ati reka ngende sa imbazo nuko nabonye yuko nakosheje kandi vyaheze kandi no wamba amaze kuba reka dukorane nuko yabonye ko nawe nyene yamaze kwiyakira avuga ati none ngira iki ko vyamaze kuba nta kundi ndetse no mugore natwaye ntitukiri kumwe ubu sinzi n'ivyaye sinzi n'ivyi wiwe urumva
Jene ko namubwira none amafilme mwariko mwari mwatangiye gukinana muzobandanya kuya nyene nawe narimo nyene musore mukinane muri bane kuya nyene mama wa Bera na Bera barinze bemera ikigongo umva yuko bizokoro bizokoroha nta kigoye kirimo kabisa bitegezwa koro aho rero aho kirashobora kuzogora kumva zuko bigoye uko urumva ibintu biribagirwa mugabo urumva hanyuma amasouvenir nayo arashobora kugaruka sigara ivyo rero birashobora kudukwegera ejo hirya ejo ugasanga iba yindi ntambara ariko nukuri ndasaba abakunzi ba CTV n'abandi bantu basanzwe badukurikirana bari hirya no hino babandanye badufata mu mugongo uko bakaturekura aho twebwe tuzokora uko abantu bakora usange twononye n'ivyo kids nivyo mu kijiji hama ku kibazo kijanye nabo ego icambere ndashimye kwanza kuba yemeye akambabarira tukababarirana hama tugasubira gukorana hama ikigira kabiri naco jewe go nzogenda ndamwisabira ikigongwe hanyuma ndamusabe koza gukora ariko ujya mu mama kizogora gose oya muzono urumva mama yarashavuye umunsi batwara nagasha mugabo urazi ko mukorana mugabo urumva muje n'amahoro antwa bizogerageza uko ndamuhoya huye nzo turi kumwe basi kumoya hoya ni kimwe ariko natwe je uyu munsi ego je sino imvisoni kongera gukina na Bera nkuko ndakubwira ati je nzogenda basaba ikigongwe muko ujya mu mama nawe ya muzokina azovyumva tuzogerageza ko tubishoboye yego nta udakosha nawe yarakosheje igihe yari karosho umwana wiwe urumva amakosa araba kuri kote zose mugabo aba ico je ndacumva ijana kurindi mugabo kiragoye kugira tuyakirane nawe kandi mwanya niwe wigisha igihe ukuntu gitegerezwa kumera yibaza hama ejo hirya ejo ubonye naho ntibiriko bigenda nkuko vyahora menye yuko kazoba kanse guhera kazoba kanse guhera mugabo gikuru nuko yombabarira sinzi ko na Japhet nyene azomubabarira sinzi gusa ku ruhande rw'iwanje kirana nana kimwe reka tuvyizere yuko reka tuvyizere zogwana ikigongo reka tuvyizere kwe ikigongo azokigwa je nabo ryo mu mama menga ameze neza cyane gose n'umuntu abanashaka anitonda yari mu masaha yo kwitonda reka tuvyizere nta kibazo ese bakunzi ba STV nashaka kubasaba ikintu rero ko muri babiri urozi yuko mwavuze ngo ibigongo atanze ibigongwe mwayagira ikigongo undi muntu uwundi ko mwasoye gukorana mwavyemeye atashari nta n'inzigo nta n'ikintu na kimwe kigiyemo je managira basaye muhaguruke muhoberane habagenzi nka kera cyenco kintu je shaka ko kiba vraiment n'ukuri abakunze ba STV babone yuko ikigongo cabaye atari ibintu by'ubujyajya bwagiyemo nkuko byagenze kera Yo vrem, ari mwamukoze munyarukije kani hagurukire jewe buri Yo kanje Oya sinakutanga. Oyirandanga cyo haguruka. Jewe ganda ndabisire bwasi. Bakunze ba STV. Ba STV ndakiri abawe. Bakunze ba STV bino bintu arabakeneye kubibona kabisa. Yezo bakunze ba STV murabona yuko Japhet na Christian biheze bahoberanye baramukanije. Je nibaza yuko cameraman ikiganiro ngaha turatugereza ngaha murakoze cyane gose. Je vraiment no kuri murandyoye no munsi nje yambere je dukoranye ikiganiro bimeze neza vraiment no kuri. Ari ikintu nashaka gusaba. Nana ibintu twagiye turacamo bana ko mwagize mukayipostinga kunani RCTV. Nta kuntu kugira twibagira kahise mu bifuta bikava kugira dushaka kubifuta abantu bazogenda barabona ukuntu bizokwigisha n'abandi bantu mu buzima busanzwe ukuntu bazoza baritwara iyi ni inyigisho iciye kuri STV kuko ayo ukuntu ushaka kugenda ukayibira wacu usanga ko ico kintu naje uyu munsi burya imaze iminsi nigaya ndavye ama video yariko uvuga ati abantu zovugane nabo bibaye ngombwa umpuze n'umukuru wanyu kugira ndamusabe ko ufuma bifuta basi oya bakunze ba STV bazokenera kuza bararaba ukuntu ibintu byagenze abatararaba abantu baravyikino iganiro baje nyuma barabe Christian batapinge barabe iganiro ca mbere gushika uno munsi bibigisha mu buzima ukuntu bitegeza kwa bimeze bakunze ba STV je vraiment no kuri kwimanje rya mbere je dukoze iganiro tumeze neza
kandi vraiment no kuri je no nanda bikeneye nawe bari bakeneye yuko bizohera neza iyo twashyize ku ntego yacu hasigaye abantu bamwe akantu kanyuma nosaba abadusengeye kuva mu ntango kuva tugira ibibazo kugeza uyu munsi kandi n'abagumya duhanura bose n'ukuri Imana ibampezagirire kandi bongere amagara bagira amagara meza muri rusangi bagira ivyo bakora bashishikare gutera imbere nongera nshimira na Ase TV ukuntu yambaye hafi mu kuguma ikwirikirana ingene bimeze kuko no mu mpanuro mu bampanuye nayo bene barimo n'ukuri Imana ishishikare kubashoboza ibikorwa bigende neza ibisigaye navyo nk'abana turashaka kwimpanura ejo hagiza kandi nkakubwira ati simba hano ubwo ntuzozanane kamera ngo ni hatari ega birasarisha kananje shimire abakonzi ba STV kuko narasoma mu commentaire nkana ko nanje binkora ku mutima maze bantu twatse kujya no byo muhongo reka ndagusaba imbabazi sivyo ibintari kuko ishapfunira ibi koresha ibintu byinshi kuko hari message menshi bambara ati ivyo bintu kurakora sivyo ndagenda kura ama comment baba bagize kuri STV nkavuga ati nanje nkumva ko binkoza hano ku mutima kweri iki bintu umugabo ashaka kurira iki bintu umuntu agwa akavyuka akugugahera ibisigaye navyo urumva babandanya dukwikirana ni hahandi nyene tugiye kubandanya ibikorwa Christian Fani Burundi muri commentaire muduhanura kandi mutwereka n'ibikorwa bigeze ari amakosa yatubarira mu commentaire kugira ngo dushikare kuzwa sigaye umuntu Christian Bera na mama wiwe na ba Christian ngo rugamba jenze mu Rwanda bari rwa nyuma ntimutozoza kumbona bunze STV rero sasa nashaka kubashimira no munsi nshimire Christian nshimire na Japhet kubugabo berekanye no munsi tosubira mu kindi kiganiro nabwiye ko tuzojana na Christian kuja gusaba ihigongo na mama Bera asante sana STV every story matters.